novuga ngo muri equipe ya FC Barcelona makuru vango tubeze ko turababwira azi kwizina rya Rodri ku munsi tubeze ko turababwira makuru yiwe yuko novuga ngo ubusabe bw'ino equipe ya FC Barcelona bwamaze novuga ngo kuba buriko uratangwa rero inyuma yuko vyavuzwe ko Barcelona ibiseriye kuri no dossier ya yuno muhunga azi kwizina rya Rodri baba umukinyi w'umunya Espanyol cyangwa umukinyi uvuga ngo ava mu gihugu ca Espagne akaba kine equipe ya Manchester City rero hagi kuba habigaragara ko equipe ze Barcelona kugeza muri karakana mvuga yamaze kuba ivuga ko yiteguye gutanga usabe bise no kuba nashaka bise no ko vyamaze kuba binarangira yuko novuga ngo izina rya Rodri giye kuba rishobora kuba risinya amasezerano azomugeza 2030 novuga ngo ni imyaka ishika ine canke ishika n'inkine gutyo kubera ko turi 2026 amagiye kuba asinye no masezerano muri equipe ya FC Barcelona bivugwa ko Rodri agiye kuba anagugwa hagati y'imiliyoni 45 z'amayero gushaka na bonus y'imiliyoni 15 bakaza kuba basanga novuga ngo batanga amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amayero akanovuga ngo ari umukino uvuga bashobora kuba akora vugwa bikavuga ko equipe ya FC Barcelona ishobora kuba inamutanga ko canke gatanga umushara ugaya ku mafaranga novuga ngo imiliyoni 15 z'amayero ninyuma ko twavuze ibintu bitandukanye umwe mu baserukira wanashaka mu bamuserukira avuga amajambo adasanzwe aravuga yuko ati bivanye nuko ico irafitiye equipe itwara Madrid bakoze neza cyane muri ibi bihe mu biganiro bari gukora aravuga ko Rodri yamesheje equipe itwara Madrid yuko hagiye kuba wanashaka ahitamo uburyo bwo kuja muri equipe izi kwizina rya FC Barcelona hari amajambo menshi yavuzwe abitwa ba Carfata abitwa ba Joe Angel Sanchez no mvuga ngo nabasango bari muri equipe ya Real Madrid mbere bamwe namwe ko ravuga ko izina rya Rodri ryoba ryagiye mu binyamakuru bakora Real Madrid kugira ngo Barcelona ibishemo inguvu rero bwana Robert Rodri ngo bisa no vyanarangiye inyuma yuko twumvise ko equipe ya Real Madrid iriko iramurondera tayari Rodri ashobora kwinjira muri equipe yitwa nde FC Barcelona ku masezerano y'imyaka 20 nako yamasezerano kuri 5 hariya kuko shika kuri ine hariya gutuko vaho giko yongeza amasezerano azosinya amasezerano azomugeza 2030 n'umushaba amaze kuragaragara ngo bisa no ko hasigaye ududetaye duto cyane so ndumva ati nyuma y'amakuru karavuga cyane ku munsi weje ko n'umusore w'umunya Espagne Rodrigo Narez Cascante ko ari umukinyi ariko yifuzwa na equipe ya FC Barcelona vyaravuzwe icyo gihe bakavuga ngo Madrid ndi imbere niyo iri imbere cyane gusumba umusore gusumana ko FC Barcelona ariko byarangiye n'umusore inyakuri bimwe no kwandika ko yakoresheje equipe ya Real Madrid no mu bitaro Rodrigo Cascante kugira ngo maradutungo kugira ngo equipe ya FC Barcelona iza kuba yisubeka mu dossier yo kwa yo musinyisha no muhungu so nubwo rero Ridic ni Rodrigo Cascante ugiye kuraba uburyo akarabwa muri equipe ya FC Barcelona nuko yamaze kuba yemerera FC Barcelona ibiganiro bakoranye vyereke contract yamaze kuba yemera muri equipe ya FC Barcelona izomushikana muri 2030 ngo imyaka igera kuri 4 akinira equipe ya FC Barcelona bamwe n'abandi bakanika ko azohembwa imiliyoni 15 ku mwaka abandi ngo 200 donc umushana utaragaragara tumye ngo azembwa amafaranga aragutse mugabo icyo mwamenye ko Rodrigo Cascante yamaze ko yumvikana FC Barcelona icerekeye na contrat n'icerekeye n'amafaranga azohembwa ku mwaka icya kabiri nacyo Ridic igisike ni FC Barcelona kiragana na equipe Manchester City hari amakuru avuga yuko Barcelona yatwaye imiliyoni zigera kuri 45 gushaka 15 za bonisi bivuye no kunazo kwenda ritwara ariko ntibaratubira ko Manchester City yazemeye urumva ni biganiro bihari biri kubiravuga kandi bikavuga ko muri equipe ya Manchester City urumva Ridic eko bavuga ko nako muri equipe ya FC Barcelona bavuga yuko bifuza gukora ino transfer vuba bwango kuburyo mu ndwiza Rodrigo Cascante azamaze kwashikira staff ya Détente Freak n'abaganga kugira ngo barabe vyerekeye ijamvune yiwe kuno bo mukorera cyo no kwita recovery kugira ngo akire vuba azotangura season n'abandi rero urumva ko no mukinyi Barcelona yamaze kwishyira mu nguvu zidasanzwe kugira ngo imurokirite cyangwa musinyishe muri equipe ya Blaugrana
n'umukinyi novuga ngo ibice byinshi hafi 95% nivyo umukinyi ashobora kuba yashyize muri equipe ya FC Barcelona. Biravugwa ko nkuko bivuze yuko we ubwiwe Rodri agiye kuba yamaze kuba yumvikana na equipe ya FC Barcelona, abigisigana bavuga ngo nukumvikana hagati ya equipe itwara Madrid na equipe ya FC Barcelona hamwe na equipe ya Manchester City. Ariko Rodri mbere wanashaka ngo yarafashe telefone atelefona hariya i Madrid, atelefona Florentino Perez amubwira ati Mutama ndakubaha ndagwaye icubahiro, ati mugabo ndabona ko ivyo kuza muri equipe yawe ya Real Madrid tekwiroro ko nk'amajambo nuvuga ngo nashaka twarabonye atandukanye kuri no dossier ya Rodri. Biravugwa ko igituma nuvuga ngo wanashaka equipe itwara Madrid bitakunze ko ashaka badashobora kuba banamugura. Buriya Florentino Perez yamaze kuvuga ko izina rya Rodri we ubwiwe atayibone ko ririnjira muri equipe itwara Madrid, ariko abasangwe bajanywe muri equipe ya Real Madrid abatandukanye ni wagikuba bavuga bitwa abatandukanye aba Carfati n'abandi batandukanye bamubwira ko bumwiriza muri equipe ya Real Madrid, ariko Florentino Perez ubwiwe we ntiyibona ngo ibintu bitandukanye. Ngo kugeza muri kano kanya Bwana Robert ngo buriya ivyabaye vyose Rodri yari yamaze kumenyesha equipe itwara Madrid ati kandi ngo nta kintu kigeze kibababaza kubera ko baravyumvikanye bitandukanye, arababwira impamvu yifuza kugenda muri equipe itwara Madrid na muri equipe ze Barcelona. Biravugwa nuvuga ngo mu buryo butandukanye uko ari umukino uvuga ngo na Florentino Perez ubwiwe atamubonamo kubera ko ngo wanabiravye mu bintu bitandukanye, ari mu bantu uvuga ngo bari bashigikiye nuvuga ngo wari karitoza muri equipe yitwa FC Barcelona. Uno novuga ngo asanzwe yaratsinzwe na Dino zikuza rya Juan Laporte yavatsindwa, ariko ngo ari nyuma ye karitoza muri equipe nuvuga ngo yande ya FC Barcelona. Bituma Florentino Perez ubwiwe nawe nyene ngo muri yari umukino uvuga ngo atabona muri inde muri projet ziwe. Ngo bamwe Jose Mourinho nawe unego masunika avuga ngo zanuriya mukinyi reko no musi umva ko isigaye dossier uvuga ngo idasanzwe ari iyo dossier uvuze y'umugabo bita Florentino Perez irashingiye ku cyo kwita amatora yabaye yari ko ahuza abagabo babiri bita Rodrigo Riquelme no mugabo bita Florentino Perez. Ubundi Rodrigo Hernandez Cascante yari umugabo yifuza kuzana muri equipe ya Real Madrid n'umugabo bita Rodrigo Riquelme, urumva uyu mugabo Riquelme yari umugabo yifuza kuzana Rodrigo Hernandez Cascante muri equipe ya Real Madrid mu migambi yiwe yiyamamaza avuga no musore. Yego Perez aravuga ngo ninazana Rodrigo Cascante automatically buri wese araza kubona yuko nakore ku migambi ya Riquelme. Byumvikana ko Riquelme bye karavuga byane byumvikana Rodrigo Cascante kandi umukinnyi na muri equipe ya Real Madrid ati ninabikora bireza kugaragaza ko nagiriye ku migambi ya Riquelme. Icyo kabiri naco burya ngo ikintu cyatumye Rodrigo Hernandez Cascante yumva toza gusinyira Real Madrid ngo ni saga yabaye 2024 kuri Ballon d'Or. Burya ngo Rodrigo Cascante ikintu yapfuye n'umugabo witwa Florentino Perez nuko Perez yagiye mu bantu bambira bavuga ngo Rodrigo Cascante ngo yivye Ballon d'Or Vinicius Junior. Utavyibuka urumva ico kintu ngo Rodrigo Cascante ngo aracyumvira avuga ati aya uyu mugabo ni hamwe nyene ivy'akazi sinoja kumukinira. Ngo ni ibintu vyege ko bizunguruka. Ubwa mbere uyu mugabo bita Perez ntiyabikozwa ntiyakozwa ko Rodrigo Cascante muzana muri equipe ya Real Madrid kubera ko projet yavugwa ngo ari projet y'umugabo bita Riquelme. Icya kabiri naco Rodrigo Cascante bya ngo yipfuzwe cyane na n'uyu mugabo bita Mourinho. Yego anipfuzwa cyane n'umugabo bita Carfati nawe ikosa ngo yakoze ngo nuko yabwiye uno mugabo bita Perez ati manza urindire gato ino dossier tuyitware bakibwe kubera ko Manchester City ikisaba miliyoni 260 two twahaye 50 tugende bukeke tuzoturamushinyisha bakebwe twumvikana equipe ya Manchester City byerekeye n'ibiciro. Urumva biza gutuma ino dossier no mugosora bita Rodrigo Cascante igiye kubi ikwega ibirenge kubera ko bavuga ngo tugiye muri stage yo kuganira na equipe ya Manchester City kucerekeye igiciro kubera ko ibyo mukinyi amaze kumvikana. Magaro Rodrigo Cascante ngo bujye undi muntu yagiye kubahindura ivyimviro ry'uno musore w'umunya Espagne kapiteni wa equipe nationale ya Espagne n'umusore bita Lamine Yamal. Ubundi Lamine Yamal yamugiye mutwe ngati grand frère ati ingo muri equipe ya FC Barcelona ingo dukore umugwi ngo twitange mu mugwi wa FC Barcelona rikana equipe ya Madrid. Bujye Cascante ngo kwibuka nibyo yakorewe n'umugabo bita Florentino Perez ngo ahise yumva ko equipe ya Madrid
yoyireka akagenda muri equipe ya FC Barcelona bivanye nubwo ngo n'ibyagiye bira mu myaka iheze n'ukuntu dossier y'umugabo bitaro Rodri Cascante equipe Madrid yakwega ibirenge yari yamaze kwizera ko Rodri Cascante yamaze kuba umukinyi wabo wamaze kumvikana ariko Dietans Flick na Deco begera no musore Rodri Cascante amwereka projet Lamine Yamal asobekamwo Firmino Lopez yongeramwo abahungu bitwa ba Pedri bongeramwo akariro uyu musore yisanga yemeye projet za equipe ya FC Barcelona icyo no kwita personal terms ibiganiro vya club to men club n'umukinyi byamaze kubirangira baramaze ko bumvikana contract y'imyegera kuri ine muri equipe ya Blaugrana. Yes. Barcelona itegura bid cyangwa itegura gutanga ubusabe bw'imiliyoni 45 zirenga miliyoni 45 zirenga nubwo kuri 50 kuduga nubwo sabe Barcelona yifuza gutanga muri equipe ya Manchester City ego barabizi ko Manchester City yifuza amafaranga arenza yo mugabo FC Barcelona ngo yifuza kubikora vuba mu buryo mu ndwiza ono musore azamaze gushika mu gisagara cya Barcelona kugira ngo aje gukora iki aje gukora kumupima barabe amagare yo kuno yifashe ko arafise ijamvune bamaze gukorera recovery azuje mu kibuga umusore ameze neza kwijana. Yes, nuko ati baze kuraba abantu uvuga ngo yuko ameze neza bakoni inkuru wanashaka twarare ko turababwira ko agiye kuba ashobora kuba agiye kuba anasinya amasezerano muri equipe ya FC Barcelona ariko kandi twacavuga wanashaka kukino vuga ngo catumye Rodri atarabandaniza cyataje muri equipe itwara Madrid ariko mwana amatwi navyumva ko ivyatumye ari ibintu bitandukanye saga ya Ballon d'Or ivyo witwa no vuga ngo uno asanzwe azi kwizina rya ndavuga izina rya Juni Carfati ngene yasavye equipe yasavye equipe witwa Florentino bezamubwira ati reka tugende buke no mungara bayongeza amasezerano mugabo Rodri aza gufata izindi nyavuga ati ino equipe ntabwo nkeneye gushaka kandi akaruka avuga ngo yuko icaratumye wanashaka kujana ibintu mvango byinshi bitandukanye mugabo urumva ko wowe ubwiwe wanashaka ngo Rodri naho byabiriye bingo yari yashize muri dose kugira ngo na equipe itwara Madrid na equipe ya Barcelona ishowe kuba inamugura ariko rero ngo wanashaka benshi barabizi ko umwaja wa Rodri hari umunya Portugal izina rya Jorge Mendes ego yahise abwira urumva ngo ubutumwa ha Jose munyati buriya wewe ntibikunda musore wanje wapi no mungu wanje agomaje muri Barcelona ngo buriya Jose Mourinho ngo vyamurasha byaramubabaje arababara cyane gute rero nyene izina rya Rodri gute kuno musi nako ndavuga ko dukeneye kugira mediane imeze neza haba bakampemukira ngo buriya mukiro cabaje Jose Mourinho no gutangiza rya Rodri oya aracyabaye ridike kwa Real Madrid mwino myaka igiye kuba ari ibiri irangiye vyagaragaye muri recruitment ko rimwe na rimwe no kwatubesha ngo Mourinho yaje kumvikana na Real Madrid buryo bakora recruitment ni kibazo gikomeye cyane nimba umumenyereza yerekanye ukushaka kumukinyi kwere kimukwe gibirenge mukuzana umukinyi uyu mugo Rodri Cascante ego twemera ko yarafise imikinire uhura neza n'ivya FC Barcelona ariko twibike muri equipe ya Real Madrid nta mukinyi w'umubola nta mukinyi w'umuholding midfielder afise wa mukinyi afise akazi gukora byose muri equipe nacyo gituma uyu mugabo bita Jose Mourinho yaravye aravuga ngo reka ndondere umukinyi bita Rodri Cascante kandi azi ko afise Olivier Tchouameni kuko Tchouameni ni defensive midfielder wa mukinyi ni sekura ngo sekuri donc akina muri zone si wa mukinyi ashaka gukenga barongo ifani nyuma yitwara imbere ariko Rodri Cascante afise gukora box to box nimero 6 wa nimero 8 agafasha nimero 8 kamusutena imbere inyuma uko n'umukinyi za by the way equipe Madrid gutunga kandi bikagenda neza cyane mugabo ugukwega ibirenge kwa kuri mugabo bita Florentino Perez no ko atumva kuno musiro cyo kuza muri equipe ya Madrid ko ukutumva neza kuzana kwa Rodri Cascante muri equipe biri mu bitatumye no musore na kuno equipe ya Madrid yose nyishira musore kubera ko yaravuga ngo ninamuzana itangazamakuru biraza guhita rinyatakaribwe ngo nakore kuri projet ya Riquelme ivyo se n'ibintu byagiye kwa bitwara uyu mugabo bita Perez bukebuke yitonda kandi twibike ko Perez yarigeze kumanza kumureka araheba Rodri Cascante arongera asura mugaruka ko rero amakuru hari nuko FC Barcelona bisa nkaho byarangira mu ngasi agishobora kuza kusinyira no mugwi kuko yamaze ko yemerera Barcelona abwira ngo jewe nditare kuza kubasinyira ibisigaye club mushaka kumva mu ngwizo no musore amaze kumusinyisha muri equipe FC abisere ko vyamaze ko narangira hari iki abisere ko vyamaze ko narangira ko wanashaka umubano hagati ya Man City na equipe itwa FC Barcelona bafitanye umubano uvuga ngo mwiza cyane gisikaye no kuraba mbega arinjira muri no equipe ya FC Barcelona ko narangira ariko muve ko amaguru asa nk'ukuguru kumwe kumusa no kwamaze kuba kwinjira muri equipe izi ku izina rya FC Barcelona turindire mbega ino dossier
ya Rodri aza kuba yinjiye muri ekipe ya FC Barcelona vuba cyangwa biraza ko bigenda gute ni kizo ko tunarindira tunabirabira mu kumunda ko mwamaze ko mumva ko aho ibintu bimaze kuba biriko biragira nuko rero bimeze ivya Rodri